ndabaramukije bakunzi ba Flohi Podcast TV na Ingoma Magazine. Twakije kamera kuri uno munsi itariki ya 31 ukwezi kw'indwi impera umunsi wa nyuma tugana ukwezi k'umunani umwaka wa 2026 nje gira ubusesanguzi twisunze icuka n'ubwo bwinshi buri mu burongozi canke amajambo ariko arakwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi eka n'inkinamico M23 u Rwanda bariko barakina na bamwe muri MONUSCO kirakora uruhara ngo rudasanzwe kugira ikibazo ca FDLR kigume ari kibazo muri Kongo, ariko ntibigishobotse na gatoyi kuko inzira FDLR yafashe niyo yariyo nzira yonyene ishoboka kugira haboneke amahoro, kandi Paul Kagame n'u Rwanda bagaragare ko motif canke bimwe dukunze kubabwira ko FDLR ari amabuye y'agaciro, ari coltan, cobalt, or n'ibindi murasazo bwa Kongo aje ku mugaragaro. Rero hari icuka kitameze neza mu Rwanda, haba mu bayobozi, mu basirikare, mu miryango yabuze ababo mu gihe bari biteze canke bari baremejwe ko bazohabwa igihugu karatsinda Kivu, murabizi mu Republika ya Kivu n'ibindi byinshi. Muraza abanyarwanda bagumye basombwa n'amafuso batwagwa muri Kongo kugira ngo bazobe bavuge ko ari abamwe mu banyarwanda bagiye muri vya bihe, ariko ubu bikaba ko biroha kuko u Rwanda nta kindi kibazo na kimwe rusigaranye ku kwexpose imbere, kuko ikiri mu nyamukuru ni FDLR nayo ikaba nkuko mubizi atari uko tugomba kubisubiramwo, baramaze kudepoza barafashe inzira yo kuvuga ati twebwe turamanitse amaboko kugira haboneke umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, mu karere, eka turi n'abanyarwanda. Ikiro giteje uruhagarara n'amajambo Paul Kagame acishije mu rubuga rwa mugenzi Felix igihe Albert Rudatsindwa muramuziga mutama wa w'imvi umubiri wose ariko avuga amajambo ayobeye n'abapropagandiste ba M23 harimo ba Steve Wembi n'abandi benshi bagenda batandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi cane ku rubuga rwa Twitter. Bariko baragaragara bavuga nka mugenzi Felix we yaravuze ati on ne peut pas négocier avec le FDLR un groupe génocidaire. Yarabivuze ahantu quelque part avuga ko badashoboye kunegosia ngo na FDLR na gato. Yes, yabivuze kuri no post, reka ndayagure gato. Yavuze ati la position du Rwanda est restée inchangée. Il n'y aura aucun dialogue avec le FDLR, groupe armé génocidaire responsable de l'attaque contre responsable d'attaques contre le Rwanda et l'instabilité régionale. La voie convenue n'est pas la négociation, mais la neutralisation. Donc, ikibazo gisigaye kiri ngaha. Bon, en fait, bumvise ko nico gituma Patrick Muyaya nawe ndaza kugaruka ko aho yababwiye ati eka ni twese muri rusange turababwira ati ababo bavuga ati bafatira kuri neutraliser bo bibaza ngo kwica, kuko basinya amasezerano babwira ati on va neutraliser le FDLR. Mu masezerano basinye ariyo bashira imbere, arivyo bavuga, murabibona ko ariyo majambo niyo mapost amaelema ni menshi, amapreve canke des pièces justificatives twegeranije nyinshi, akanya kadukundiye tugaza kuzishira hano. Bo bavuga ko basinye ku neutraliza FDLR. Iyi neutralisation yabo bo ni kwica FDLR. Neutraliser c'est tuer pour le Rwanda, pour les inkotanyi. Neutraliser les FDLR c'est-à-dire on va tuer, kuko hari ahantu nabonye bavuga ati mu masezerano twasinye i Washington bavuga ko on va neutraliser les FDLR le long de 90 jours, donc 3 mois. Hari ahantu ngo bameranyije ko bazoneutraliza FDLR le long de 3 mois de 90 jours, donc ngo bazomara amezi 3 baneutraliza iyo FDLR. Donc kwica FDLR nabo iyo tuvuze FDLR Kinyarwanda kizima ni babandi bitwa ko ari abahutu bagize genocide y'abatutsi. Cyo bituma mubona avuze ati un groupe armé génocidaire 94 mu Rwanda. Rero inkotanyi zivuga ati dutegerezwa kwica umuhutu wese w'umunyarwanda ari mu burasirazuba bwa Kongo, niyo neutralisation.
Patrick Muyaya we azana n'insiguro we avuga ko u Rwanda rufise instabilité, ubwoba n'ibindi byinshi, ababwira ati mufise ubwoba nyabaki kubera iki mwapanitse mu gihe FDLR yafashe voie y'amahoro. Nico ngomba kugaruka ko gatoya. Muramaze kubona iyo umuntu bamugiriye mandat d'arrêt canke mandat d'amener bakavuga ati naka sinovuga amapreno kuko amazina sana y'abantu dusanga tuzinanye canke mu dukurikirana mu mpamvu batwemeye tuvuze mu buryo bucanke ubundi, ariko hari gusanga kuri mandat d'arrêt havuga ati aho naka uyu n'uyu fata canke manda avis de recherche canke ubundi buryo bwo kuvuga ati uyu muntu ararondegwa. Uyu muntu rero iyo arondegwa nk'umuroberi canke nka groupe armé nk'iki ihari yamaze kwideklara, bagaca bavuga ati twebwe mu bisanzwe turi abanyarwanda, kugira ngo hahagarare kuko haseswa amaraso ku banyekongo bazira twebwe ngo nitwe murondera. Je novuga FDLR umuntu yiyumviriye FDLR kiciyumvira ahantu bagikuye, ni iciyumviro kirimo kandi iciyumviro c'abantu b'abagabo, kuko bararavye imyaka imaze motifu muri Kongo yo kuyica no kuyubutare n'agataka ari FDLR. Bavuga ati ok, reka dukupe court, on va couper court cette histoire, reka tuvuge ko tuyamanitse, twemeye négociation, on va cantonner ainsi de suite, hanyuma comme on est des Rwandais, nous serons autorisés canke Rwanda na leta y'u Rwanda bazotwakira nk'abanyarwanda hama dutahe muhira. Iki rero u Rwanda rwa chance gose ruriyamiriza, bavuga ati le Rwanda n'est pas là pour négocier parce que badashaka ko ino ntambara ihera, bobo motif ashaka igume FDLR. Muyaya rero azababwira ati neutraliser n'est pas dire tuer. Ibi nabibonye no ku rubuga rumaze igihe ndiko ndakurikirana ko je nakunda Twitter cyane, nababwiye ni app canke ni rumwe mu mbuga ruriko abadiplomate hacako inkuru ukabona kinseriye ko umuntu uramukonesa, harimwo abantu bavivuye bariri revised canke bari checked. Dis-moi ni mu rubuga ruri diplomatique niko novuga ruri indongozi zidasanzwe abakuru b'ibihugu iki habonye dimwe murabona ko n'abarongozi indongozi z'igihugu cacu cy'u Burundi turazikomunika biciye hajya kandi ukabona bagize ama screenshot biko biraca ku mbuga ngurukana bumenyi, amagroup WhatsApp atandukanye. Rero Twitter uhabonye inkuru zimwe ukabona n'abazanditse uravuga ati izi kabisa ziri professionnel. Rero Muyaya niho yababwiye ati neutraliser ntibisigura kwica, neutraliser n'est pas dire tuer. Hama baca baramuduga ko ngo Muyaya ngo urikura kuvura les FDLR ngo nta yindi shwa mufise. Urumva haraba amajambo niyo nkeneye ko turefresha ko nk'abarundi n'abanyarwanda cyangwa umuntu wari wese yagize amahirwe yo kumva runo rurimi. Bien sûr, neutraliser n'est pas dire tuer, non, kuko kwica c'est tuer. Kwica no kurasa ngo ashaka kuneutraliza umuntu utamwishe. Mbega muri mu kurugamba umuntu akamareka amaboko baramurasa? Mbega umuntu yishikanye ko tuguma tubona ngo M23 yishikanye ku Wazalendo, abaredi tabara abatwigwaneho bishikanye, ngo usanga na M23 nayo nyene yatweretse ngo abona abasoda ngo ba FRDC twafashe. Kubera iki si neutraliser égartiwe bajya bataca babica sur le champ comme sur place. Donc kugira ibintu bimere neza FDLR yavuze ati twende dukantone hama dutahe nk'abanyarwanda. Rero igituma u Rwanda rwamerereje canke rufise ubwoba udashaka kumva ino mvugo niyi nuko bobo icambere bashaka guhonya abo bitwa ko ari abahutu bari muri Kongo, nkuko Kagame yabikoze kuva kera. Bibiri mu mateka Sifloha abivuze, umusasanguzi wanya bivuze, no, bibiri mu mateka kuva 1996 Kagame agenda tingitingi yabande kwanza hamagarira abanyarwanda ikibeho ababwira hungukana amahoro, bose abarabacucumye sous son commandement. Ese alliés baga basirikare ba Kabarebe n'abandi murabazi Kibeho yose barayikunguta, abantu bagira ku 8,000 utu tiwe dano kando Kibeho. Ahejeje saho gusa ni henshi mu Rwanda, ariko iyo yoyo irazwe muri très connu et ni refrain yama yagarutse
yaravuye mu Rwanda araja zajabuka Kongo za Tingitingi n'ahandi hagenda hatandukanye arica umwana w'umunyarwanda aravuguta arajaniranya. Ibi ni ibintu bizwi zishaka kugaruka kuri ano mateka. Rero kumva ko umu FDLR yomanika hama agakantona hama akayaga akanegosya gutaha muhira umunyarwanda ntavyo ashaka, surtout umunyarwanda w'inkotanyi, surtout Paul Kagame n'agatsiko kiwe cari n'akagwi kiwe, kumva zuko bobo la guerre ntibashaka ko haboneka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ikindi naco barazi ko batazobakorako, bafise amaraso yo kwihora yari kuvuga ati dutegerezwa kubica nkuko bora mugenzi Felix bawembi barudatsimbwa n'abandi bariko barabivuga. Bobo neutraliser gartiwe onvatiwe tous ces FDLR n'umwana bakomokako. Ariko ikintu kintangaza si neutraliser egartiwe kubera iki twabonye urutonde rw'abantu bari bambaye ama Nike meza mashasha tennis shasha za FRDC murabibuka se garuka ku mazina mugabo harimo ba Thierry harimo n'ujya wundi bitabo mu general n'abaki abantu bakuye mu gasho mu Rwanda barabatwara M23 irabazana ngo na FDLR batashe. Si neutraliser gartiwe kuko na parti we ces FDLR qui ont été remis par le M23 à l'époque. Kwa hiyo batafashe bagavuga ati abana ba FDLR M23 ihaye u Rwanda ba FDLR M23 ihaye u Rwanda bafashwe bifuje bicanke bishikanye bifuje gutaha kubera iki batakoresheje le verbe neutraliser babiki si neutraliser gartiwe. Donc igikenewe mu burasirazuba bwa Kongo nuko uyo motif y'u Rwanda ivaho, nuko iyo FDLR ivuze ati twe turayamanitse. Ni solution mbere isumba niyo solution basinye i Washington. Nimba baratevye baragenda i Washington gusinya amasezerano y'amahoro bagasinyamwe no kuneutraliza FDLR, nuko iyo FDLR ubwayo nayo tari bwagire pa yo kuvuga ati on va rentrer finalement on est des Rwandais mu Rwanda turifuza gusura mu gihugu cyaho cy'amavuko. Nico gituma hasi bari amasezerano. Ariko ubu leta zunze ubumwe za Amerika ziravuga ati neza na neza umuntu amanitse amaboko akavuga ati ndishikanye ariko kugira sinzo kwicwe kuko murabazi izi nkotanyi bajya ntebo kwishikana bareke guca babamanika ku bisongo. Rero les négociations que le FDLR nibaza ko baba bashaka c'est juste l'assurance et la protection, kuko sinibaza ko botaha mu Rwanda bakoroherwa nimba ari bangahe boshika babacucuma. Rero bakeneye ivyo, kandi igituma u Rwanda rutabishaka nuko itaho kanwa ryaba naho bazoba bagiye mu Rwanda aho bazoba bari bazoba sous garde ya ONU canke MONUSCO canke ikindi gisata kizoba gihari mu Rwanda kijejwe kugarukana amahoro mu isi genre za ONU n'ibiki se twazoba bagarukanye ibintwara mu Rwanda. Ariko bategezwa kuguma bakingiwe bagirirwa suivi kandi bagirirwa réintégration sociale dans leur société, ibintu u Rwanda canke inkotanyi batifuza agatukumva biresona hano matwe. Cyo gituma mbona matin midi soir slogan indirimbo zabo on a pas signé à Washington. Ubu rero hageze ko FDLR yamaniki kavuga ati dushaka gutaha muhira nk'abanyarwanda. Ubu u Rwanda rwagarutse ku masezerano y'amahoro yasinywe mu 2025, ariko mu gihe bariko barica bababwira tahe vayo gira uku bo babona ko bidashoboka. Behe bari buhari kwa rukwica abakongomani bo mu bundi bwoko baje kubanira bwoko bumwe bw'abatutsi canke bw'abanyamurenge b'abarwandofone. Urumva ko iryo arakamaro kibara. Ibi nama nabigarutseko simvuga kungene igihugu gifise amoko 450 wogenda gukingira ubwoko bumwe. Mbega ico gihugu wafashe ubwoko bumwe ukabumonta contre 449 tribus, ubwo bwoko buzokwigira bubaho mu mahoro? Abanyamurenge bicaye hasi bariyumvira neza ko naho ino ntambara yohoshoroka canke yonahera batazoguma bitsitara bahura n'umubangu batsitara, bahura n'umufurero batsitara, bahura n'umubembe mukindu murega n'ibiki batsitara. Mbega bazoba bafise isoko ryabo? Mbega hajya ko ari muri Kongo leta yovuga ati dushaka tuhubaka amashuri hajya nyene babaririra bavuga ufata ibintu umuntu avugukana neza ko yaturubuye atabwenge atapica atarezonema je muraniyumvira okay nubo uvuga ati gumaho nimba ari murenge nimba ari sinzi nimba izo zakweze mukeneye izo zamikeye
hanyuma leta ikavuga ati muratwe ata amashuri ariyo meza, nta bitaro, nta kibuga c'umupira, nta zone, nta mutumba, nta gacimbiri, nta kintu na kimwe kiri administrativement hokoni canke échafaudé hariya mu Minembwe nabonye. Aho hose wumva bariko barazira n'ibishambashamba mwamwa bahabonye, bagize ngo mwarabonye ahantu bavuze ngo ni université yari zitarenze ivyumba bitatu. Donc ni ibintu biteye n'isoni. None ko bariko baraharira ubu ko bari muri Kongo baguma mu buyobozi bwa Kongo bavuga ati tugomba kubaka university, bakavuga ati aha ushaka kubaka ibitaro, aha ushaka kubaka gasho, aha ushaka kubaka isoko, aha ushaka gushira ikibuga cy'umupira, aha kandi agasozi kose bagakwiza ama infrastructure publique y'igihugu bokwa bovuga ati muraduhohote. Nico bituma barakora ibintu atarezonema atabwenge na bumwe burimo, ariko nibamenye ko 449 tribus ziri muri Congo zirevolse contre un seul tribu jawa ubwo bwoko bw'abanyamurenge byo kunda amahoro ntazopfa yarabonetse mu kuja kuvugira ubwoko bumwe, parce que nawe ugiye kuvugira ubwoko bumwe uko wica ubundi bwoko. Uba bahungiye mu Burundi ni benshi cyane n'amamiliyoni n'amamiliyoni, harimo ababemba, abafurero, abaki, abarega, abashi, abagiye mu misozi itandukanye, abagiye mu duce twenda dutandukanye, nabo nayandi moko. Eske naba bashi boca bahaguruka avuga ati abashi twarahohotewe, twitwa n'abanyamurenge, na twigwaneho na leta itabara, natwe tugomba guhaguruka mutuvugire oningo kuko tugomba natwebwe ukunukunuko kira none baza bafata Kongo bayigaburire amatimba amajana 450. Je pense pas. Rero igituma u Rwanda rwamerereje nuko bazi ko ico bari bifuza kuba FDLR kubarigita, kuko inyota yo gusisa amaraso yoyo niyo mbona igaragara nkuko namwe ndabibona ku mbuga ngurukana bumenyi. Hari urubuga ni rushasha nta babone rufise, ariko bazi iminsi bona kweri kabisa umengo rukoro wahatana na bamwe mu banyarwanda. Urubuga rwitwa ngo Zoom in and out, urubuga nama kenshi iyo niko ndascrollinga naramaze kuforinga sikoresha, nararipostinze na post yabo imwe. Yes, okay. Urwo rubuga rero ruko rwababwiza ukuri nago nyene, naho ntashatse kugarukana ama screenshots noba nagize, ariko ngo magaruke hano. Iyi ni ya foto mwabona mugenzi Felix apostinga ari we Ange Kagame. Iyi murayibona iri ngaha kuri post ya mugenzi Felix niyo iyi foto iriko. Iyi foto gitwa nayifashe ukwayo, nshaka tuyirabe. Handitse ngo pour la RDC, bivya postinzwe na mugenzi Felix. Pour la RDC ivyo twasinye ni ibi: neutraliser le FDLR. Kunetraliza bo rero bazikarukwica bisigura ko FDLR yashoboye gutaha mu Rwanda, uyo mu FDLR yashoboye kumanika amaboko agataha mu Rwanda nk'umunyarwanda. Ico ngira ntigisona. Hakandikwa ngo favoriser le rapatriement des membres FDLR au Rwanda. None Congo RDC bayivuze ngo RDC ngo yagiye gusinya amasezerano ngo na FDLR yo gushira ibigwanisho hasi bakantone batahanwe mu gihugu, mu byo twe navyo twemera. Aka kantu akagatire ka kabiri kanditse ngo favoriser le rapatriement des membres FDLR au Rwanda. Umuntu aba membre wa FDLR mu gihe atakiri umugwanyi, donc kugira abe umumembre wa FDLR kumbure novuga ko ya de membres quoi abangira baba finance bagira iki nibindi, sinibaza ko basinyiwe ngaho. Aha bisigura ko ari umu FDLR ademobilizwa, akakwa ijya nko akamanika amaboko, akademobilizwa, agakantona, akademobilizwa, hanyuma agataha mu Rwanda nk'umunyarwanda. Pour la RDC niho nkiri hari akazingi karusha. Iyi ni post ya mugenzi Felix yashatse kugaragaza ko ari byo bintu Kongo yiyemeje n'ibintu Rwanda wiyemeje. Neutraliser le FDLR, kuneutraliza washe kumufata ari muzima, hanyuma agatahanwa mu Rwanda canka kayamanika, hanyuma bagasaba assurance na protection, bagatahanwa mu Rwanda. Niyo négociation bakeneye. Hanyuma favoriser le rapatriement des membres RDC. Nta yindi façon nimwe iza gufavoriza rapatriement des membres FDLR bafise inkoho barasa bica bihora barasana na M23 barasana na twigwaneho. Kugira iyo favoritisme ihabe nuko
bakantona bakademobirizwa. Nibaza ko arico FDLR naco nyene yakoreye ko iyo tire ya kabiri. Hanyuma garantir les conditions d'une paix et d'une stabilité durable dans la sous-région des Grands Lacs. Ici, Congo aussi lui garantit ça, c'est le Rwanda aussi, parce que maintenant c'est celui qui sème l'insécurité dans la région des Grands Lacs et dans la sous-région, c'est le Rwanda qui a envahi la RDC. Au Rwanda niko rwateye RDC, izi mpunzi, aya masasu, aya manama, aya mabije y'ibihugu atandukanye, izi ndongozi ziguma ziruka mu manama yo kugira haboneka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Aba bakongomani, FARDC, Wazalendo, abarundi bariko baragenda kuzimya umuriro hariya hakurya mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi byose ntivyari bikwiye u Rwanda rutaja gutera no kuvyola amategeko n'amasezerano ndengambibe kandi na souveraineté y'igihugu. Hanyuma itire ya kane kuri Congo handitse ngo protéger la population et assurer le retour des déplacés dans leur milieu d'origine. Ivyo ni ngombwa parce que c'est la RDC doit accueillir et ouvrir les portes aux Congolais qui veulent rentrer à la maison moyennant canke ibidependama yuko hazoba ari amahoro. Nibazotaha mukiriko murica. Raba ubu Minova umaze kwica abantu bagira ngo ku 200 nuko base kuja mu myigaragambyo mwateguye. Goma abagera mu 30 murabarembeje. Bukavu hoho igitigiri sindakimenya, ariko ibi bikiba iyi rapatriement izokunda. Bon yes, i retour des déplacés izokunda. U Rwanda nako guyemeje iki? Désengager les forces / lever les mesures de défense mises en place par le Rwanda. Bisigura lever gukura ububwirinzi canke izi nzira za protection bavuga ngo Rwanda rwagiye kwikingirira hariya hakurya mu gihugu c'abandi, kubikura kubera ububwirinzi bavuga mu bwirinzi militairement. Hari y'abasirikare b'u Rwanda RDF inkotanyi, hakabayo ibikoresha amablende, ibifaru n'ibindi vyinshi, inkoho zirasakure n'ibindi, hakabamwe abacancuro u Rwanda rwatwaye banyongera amadrone no kuguruye ikirere, genre communication y'intambara, byose ibi byose bagakurayo hagasigarayo umukongomani gusa. Hanyuma u Rwanda ruvuga ati twe twiyemeje assurer la réintégration sociale des ex-combattants FDLR. Est-ce que umuntu aba ex-combattant niho nkene k'abanyarwanda batahura hano badukurikirana n'abarundi mufashe kubatahura? Est-ce que umuntu aba ex-combattant gute? C'est qui n'est plus combattant. Kugira ube ex nuko ico kintu butakigikora. None aba FDLR bazotaha la intégration dans les intégration sociale des ex-combattants FDLR, démobiliser et rapatrier. Ahubwo je nibaza ko abatipe bicaka ibi FDLR yakoze, yavuze ko turamanitse tukantone tube demobiliswe hama dutahe muhira comme des Rwandais sous une assurance et une protection. None mubiharira gute kandi u Rwanda rwarabisinye? Niho nagomba kugaruka. U Rwanda ibintu rwarabisinye mubiharira gute? Donc FDLR bamanitse amaboko bakavuga ati on veut cantonner, muturondera aho dukantona, mutudemobiliser, hanyuma dutahe muhira nk'abanyarwanda. Sous une assurance et une protection, c'est normal. Ni procédures z'amahoro zibaho, izo ni conditions de guerre, ni conditions de paix, ni résolution, ni une voie ou autre de ramener la paix dans la région, dans la sous-région et dans l'est de la RDC, mes chers amis. Abanyarwanda mwe nimwumve ko iki kintu FDLR yakoze atari kibi, kandi Kongo kuvuga ati nimuze nuko bari muri Kongo, kandi ikibanza ca cantonnement ni Kongo ikigena kugira kibe kure yaho batabangamirwa. Hanyuma ONI nakabijanye n'ivyo mutukagakana amahoro bice muri MONUSCO kuko niri kirakorera hariya MONUSCO, ikaba abasira protection n'ama procedure yose yo gutaha. Rero simbo n'igituma abanyarwanda bamerereje FDLR, on ne négocie pas avec le FDLR. Vous ne négociez plus. Ça a été négocié. Vous avez déjà négocié ça dans leur place.
ndibaza ko iki ni ikintu coroshe cyane kandi coroshe gutahura. Inkinamico rero ihari ndaza ndayibabwire ni hano. Ubu rero baciye bazana inkinamico kugira ibintu bibandanye. Hariho na video yo ku mupaka bavuga ngo n'abakongomani ngo batashe ngo basanze ngo baje ngo binje mu izina rya FDLR ngo hanyuma basanze n'abakongomani. Mbega mwebwe banabeshe mbere ngo MONUSCO ngo nibapakira mu miduga ngo kwa tutaverifya ngo rero ngo biba bigoye ngo ntitwamenye kungene binjiye. Ubu bashitse mu gihugu cy'u Rwanda sigo ruba rubajejwe muri ayo makambi. Iki gihe cyose bamaze barinjiye niho mukimenya ko muri ayo makambi harimo abantu b'abakongomani atari abanyarwanda atari aba FDLR. Donc strategie zabo zose c'est mensonge. Uyu Daniel Micombero yandika ati umwe mu bamenyesha makuru abikora neza, RDC Rwanda, plus de 30 personnes présentées comme des FDLR par M23. Nabo nyene niko bivugiye ngo par M23 refuse d'être transféré au Rwanda, soi-disant congolaise. Une opération de rapatriement organisée sur le mercredi le 29 à la grande barrière de Goma par la FCM. Ni FCM23. FCM23 irabatora igacacisha muri MONUSCO bakajavuga ati tahana abana n'aba FDLR dufashe. Hanyuma yitorera abakongomani bakubiswe inoti hama cabaraga bakavuga ati mimi siko mu munyarwanda niko mukongomani MONUSCO kubera bashiramo misi yose ngo sous canke en présence sous l'égide canke en présence ya MONUSCO kugira ubu Rwanda rwamaze kugaruka na strategie yo kwambika ibara MONUSCO. Reka akanya kataranjana ndabazanire iyo video mwumve ivyo bavugamwo biteye n'isoni. Iyi video nibaza ko mwoba mwarayibonye ariko reka tuturuke. Uyu ni Oscar Barinda usanzwe mumunzi yo hageze ko batanga umu FDLR ibintu byose bica kuri grande barrière. Je nibaza ko akora kuri migration uruhande rw'u Rwanda kuko yigira mu Kongomani mugabo yo hageze ko batahana. Murabona aba bose abo mubona abo rero ngo bavuye mu Rwanda ngo babasanze mu ikambi ngo babuza amavire d'origine ngo aho bakomoka baca babatahana. Ubu rero bakora abapima ngo babasubize muri Kongo ngo kuko basanze ari abakongomani. None urana karaba mama gusa abose karaba mama bose murababona bimwe nimbara abagabo babiri canke batatu. Donc ni strategie yo kugira bamaramaze MONUSCO ngo kitari a mesure uko bama FDLR yamaze kuvuga ati twebwe dushaka gutaha. Bagaragarize ko MONUSCO itari a mesure yo kugira. Watumishi wa MONUSCO walifika katika mgini kwetu Kichanga wakakuwa wakatudanganya aseme twende Rwanda, yani wanapanama kutu. Wakatukamata wakatufikisha MONUSCO hapa Saiki. Kufika pale wakatukamata wakatuweka Rwanda walitupokea mzuri sana, hakutubagua, walitukamata kama wengine. Kufika pale kenye tulio sorry gato kwa tumvira Kiswahili nibutse ko kenshi bakunda kumwandika ko gusigurira sometime arabatumvira Kiswahili bari mu mihingo nakana kanjanye. Reka ndezime Oscar Barinda nawe hano yavuze ijambo rivuga mu Gifaransa naho nyene no mu Kinyarwanda. Avuga ko uyu wakavuga ati ngo MONUSCO bagaba kiya kigo ca MONUSCO nico charge kiradutora za saki kiratuzana hanyuma ngo batubesha mu Rwanda ngo bariko baratanga amahera ngo ugende mu izina rya FDLR uraronka amahera. MONUSCO murumva ubu bafashe strategie yo kwambika ibara MONUSCO kugira baberekane ko atafishoboye n'ivyo igiye gukora nabo yotahana. Ubu bitwa ko bazara ba FDLR bukuri batazoba aribo kuko isanzwe baha abataribo. Iyi niyo mikenyero rero Rwanda ruriko rurakora muri uno mwanya ku nguvu zidasanzwe rugaragaza ko MONUSCO atacishoboye atakintu na kimwe ishoboye. Uyu numwe mu bashikirije ico bashikiriza muri ubwo buryo. Reka ino video ndose akanya ndasa kwibaha yose mwumvirizo Oscar Barinda n'ivyo bavuga mu kindi kiganiro kuko akanya karaturega. Maze ndabakengurukire rero
nashatse gukoresha umwanya uri concentre uri hamwe cyo tuba tutasizemo akaruhuko tutasizemo ibintu birebire ariko nkenguruke mwe mudagije kudukurikirana kuri Flow Podcast TV na Ingoma Magazine mukomeze kugira sabone na subscribe akanya karangora ibihe mitiyemo si vyiza n'ibihe ndimwo nama nabibabwiye ariko hamwe n'ivyo n'urukundo nabafitiye nta muntu yampamagaye nta ndankorera ntaki n'ubwitange no gukorera ubushake no kurwanira igihugu canje ituze nitekane mu karere Kongo ni muhira abakongomani nabi wacu abanyarwanda nabi wacu kano karere kwese turi bamwe kiretse